mu mugambwe se David mu bagumya banga bavuze ko ari jewe ndi munyamwete bacava ko zo kwitoza kandi numva ko naje ndabari wambo rero karamaze nagira nyengurukire cyane abanyamigambwe yindi bankeje byerekana ko n'abanyane babonye ko ndi munyamwete nkabanda basavye n'abanyamigambwe bagende nabiwabo barondera abakandida bashoboye kwipima kuri jewe mwenze mutore niyandusha abagumyanga bariko baratera amavoka bafise umugambi yuko Uburundi buzokwinjiza amamiliyaridi y'amadolari abo barabizi n'abakozi mugabandi bicaye ngaho bagahumiraho bari nk'ibidukuru gusa zana amadolari none ko mwayantumye ni kuki mutambwiye muti ikizoyazana niki ko jewe mu gisagara ca Bujumbura mbona mbuteyaje ijya miduga inywa amazi ko jembo nambute yaje uno munsi uzubona umuntu avuze eraba Uburundi ntibumeze nk'iki gihugu ico gihugu cimariye nk'imyaka 70 kiriko kirakora tanjane ziriyo bifitiye amahoro mugabo utanguye kubaka ryari je ndemeza ko utanguye kubaka mu 2020 nitwatanguye kubaka igihugu mu 2005 ibihumbi 2005 nta mugwi muzi witwa Paripetu FNL wari kuradutesha utubuza kurima gushika mu 2008 hanyuma bagize ngo barahevye kugwana duca tuja mu mata mu 2010 nta mugwi mwibuka witwa ADC ikibiri wacitwagura kuburabuza bene gihugu tugiye mu mata mu 2015 nta kintu muzi citwa Senarede caciye kiza nicatuburabuje twari kurima gute hari ico kintu citwa Senarede kiriko kirica bene gihugu kibaburabuza ntibakore dusuye kuronka agahengwe mu 2020 niho turi ku kibi banyakubahwa ndongozi mu nzego z'igihugu banyakubahwa bakoresha namwebwe bakozi waruka mwese mukorane ngaha umwe wese mucwa Imana yamuhaye tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu numvise hariho abariko barasasira ko akavura kanyagiye igihe kimwe hajya Bujumbura kera amatara yari mu Ngagara hajya mu Kamenge nta matara yari ahari hanyuma rero abari muri rya quartier ya Kavumu babona amatara mu Ngagara bifuza ati mbega natwe amatara azodushikira ryari hanyuma rero umunsi umwe amatara aracika hajya mu Ngagara quartier ya gatatu acitse abana bahajya muri quartier ya Kavumu baca mwibarabara bavyina ngo aho rero ngo twese turangana none rero bajya bariko barajyagirwa murabonye ko aribo baciye banezerwa ko ubu twese turangana nakanyamuneza kuri uyu munsi kubona dukoraniye hamwe cyane cyane tubanze dushimira Imana kuri uyu muhezagiro iduhaye ndabizi yuko abantu bose basenga Imana abo mu mashengero atandukanye bose ndazi ko bari bamaze iminsi bagoma basaba ati imvura ntizicike vuba kubera abarimyi turiyizi burya wibereye hariya mu mazu yo mu gisagara ca Bujumbura iyo imvura iguye ntakimubarira abona ahubwo kuri kuyamwononera umunyenga wiwe ariko twebwe turabarimyi twebwe tuzi cari c'imvura iyiguye twumva akanyamuneza ku mutima naho tutavuze rero iyi mvura iguye je nari maze nk'indwi nguma ndiko ndayisaba nsaba yuko ahubwo
yomara ukwezi kose kwa gatandatu bigakunda kugira ngo tweze neza ivyo twarimwe vy'impeshi. Rero ntaworeka kunezerwa imvura iguye. Nakanyamuneza kandi kuko uyu munsi duhuye tubona neza yuko turi ku kivi. Bugicerekana ikivi ntimuronderera ahandi, turabe mu 2008 na 2006 na 2010 turabe ingene twahora tuza kuri uyu munsi mukuru dusa, ariko uno munsi nimwirabe muraza kubona ko hariho udasa. Iki ni ikimenyetso cerekana aho turiko turagera. Hariho umugani, ni inkuru naho ari abantu bari bagwaye mu mutwe ngo bahuriye Bujumbura bavuye mu ntara hagati mu gihugu. Hanyuma rero ngo bamanutse babona inzu yari ndende yari iri haji Bujumbura yari ijya Novotel. Ngo bayibonye baca inama bati iyi nzu ntitugere tutayiduganye iwacu ruguru. Bose baravyumvikanako, hanyuma baca bafata umugambi wo kuyisunika ngo bayidugane ruguru. Barasunika gushika ivyuya bibira. Ivyuya vyabize bakura amakoti bari bambaye bayashira inyuma yabo babandanya basunika. Hanyuma hacaza umusuma aca yiba ya makoti bashira inyuma yabo. Barabandanya barasunika, bahindukiye babona ya makoti ntibayabona, bacavuga ngo twigejeje kure kuko na makoti ntitukiyabona. None natwe kugira ngo tumenye aho tugeze nitubanze dusubira inyuma, nitwabona tutakihibuka duca tumenya ko urugendo turugenze. Nimwibuke impuzu mwambara ingene zari zimeze mu 2005 muce murabo no munsi zo mwambaye. Utwo dukofero twiza mwambaye, wavuga harigeze gutera inzara yitwa ngo zoba ndambara. Iyo nzara ari ikomeye mu 2007 bavuga bati ivy'impuzu ndahevye. None hari uwoja kugura impuzu yaraye ubusa. Aha naho turiko turavuga umenga turiko turidodomba cyane abakozi. Burya hari uwo bubezwe, uwo buteranywe n'icibo ntavuga ngo bwanwa buca bufuka umunwa. Hariho igihe ubuzima ahubwo butari bunazimvye ntibwabaho. Hariho igihe butari buzimvye ahubwo no kubaho ntibwabaho. None wopima ku munzani kitabaho, aha tubupima kuko tubufise, tugaca tubona yuko buzimvye. Burazimvye nyene, none ubuzima bworeka kuzimva. Butazimvye hoho nibwo bari ubuzima. Aha rero nagira mbanze shimire abakozi n'abakoresha kandi nkeze cyane nyakubahwa Perezida Ntibantunganya. Ibi turiko turabona, ibi twumva byose biva mu gikorwa wenyene yarongoye. Nagira nsabe mumukomera amashi. Burya mu minsi yahera muravyibuka iyo tugeze kuri uwo munsi mukuru, abarongoye inzego z'igihugu baza umutima uri mu mutwe kubera abakozi yari migumuko gusa. None ubu aho kuja mu migumuko baravuga bati ibibazo ngibi ngo twicare tubitorera umuti, kuko ivyo bavuga ngo bariko basaba leta. Uwo mugabo yitwa leta nta namwe turahurira ngo tuvuge ngo ndagize bwakeye leta. Hari umuntu we barahura, hari uwo barahura na leta avuga ati ndagize mwiriwe leta. Leta ni twebwe nyene, abo bakozi bose ni leta. Ivyo musaba leta mwebwe nyene bitorera inyishu. Nahandi uwo mugabo yitwa leta nta muzopfa mubonye baze kubitorera inyishu, ni mwebwe nyene. Maze iminsi ndiko ndigisha abaserukira abandi mu bisata vy'igihugu mu ntara, nibo namenyesheje neza ico arico kuba indongozi. Hariho abantu batonda ku kazi
asanze atakete bamwandikiye atamusavye umubonano acaja kuri WhatsApp abantu ugasanga ariko yakina ikarata akazi kabatakahari ko umwenegihugu atagiye kumusaba umubonano ko atakete umwenegihugu yamwandikiye nta kazi kariho agaca yigira kuri WhatsApp agenda kuri TikTok akigira agakina amakarata muri ordinateur bamuhaye ngo ikora akazi none uwo muntu yorindira ko azohembwa amahera avuye hehe kuko icyo ari gukora yari kugenda gukomanda abakozi b'ukuri abenegihugu akabakomanda bagakora bakunguka bagashora bashoye hakaboneka amatagisi agaheza agahembwa none ubwiye leta ngo mpemba uwo mugabo tutarahura ngo turamukanye azomuhemba ayakuye hehe nk'ubu hari ikintu gejeje kuvugwa ngo gabanya amatagisi n'amakori none uzoca uhembwe ngo duze umushahara gabanya amatagisi n'amakori utuduze umushahara uwo mugabo yitwa leta amahera azoyakura tuze turatora umuti jeki ikinezereza ubu nuko hari ibiganiro uno munsi abakozi bazanye ku meza y'ibiganiro ibibazo 12 aha bazanye abakoresha namwe zana ibibazo byanyu namwe mushire ku meza abakoresha n'abakozi bace bicara ikibazo cyose bakije ko bagitorera umuti hano tuzadukoze neza mbeko mutabikomeye amashi mwari muzi ko ije cyane bitorera umuti ndigaha Jesse nitwa leta ndi umukozi wa leta naje ibijya bibazo babizanye ku meza nibo nyene nabo bagize leta turi kumwe tubishire hajya ku meza abakoresha namwe camuzana namwe ibibazo namwe bwe mufise tubishire ku meza bice bibazo by'abakozi n'abakoresha bimaze kwitwa iby'abakozi n'abakoresha bace bicara hamwe abakozi n'abakoresha kimwe cyose bagitorera umuti kandi ndazi neza ikibazo kibonetse n'umuti utegereza kuboneka uvuze uti dushaka yuko umushahara uduga duca duhamagara umushikiranganje w'intwaro yo hagati tuti mutama tazana amahera nabaca baza ati ndayakura amajahe tugaca tuvuga tuti uyakura mu bikorwa vyatwebweye n'abenegihugu ati kora rero muzane ndayabahe none hanyu mwumva ko inyishu ziko ziraboneka ngo iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamusubirako niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'Uburundi ndasubiramo iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamusubirako niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'Uburundi je niyo ngenderako no kuvuga yuko umwenegihugu wese arakora hanyuma agatera imbere kuko iyo ukoze uragira umwimbu ukagira ibyo wiha n'ibyo ushora hanyuma iyo ushoye haraboneka amakori n'amatagisi ayo makori n'amatagisi amaze kuza duca tuyagarukana akaza kubaka amabarabara kubaka ibitaro agahemba abaganga agahemba abigisha agahemba abasoda n'abapolisi akagura n'ibikoresho byose abo bose bakeneye none umwenegihugu atakoze tuzoyakura amajahe mwebwe ndongozi murongoye ibisata binyuranye mutagiye koko gukomanda abenegihugu bakore bimbure tuzokura amahera amajahe ubuzima twavutse buzimvye Imana niyo yabonye yuko tutaratangura gukora itujana mu murima wa Edeni tibanza muwe muraronka ivyo murya mukurindira ko mwironderera gwanyu bamaze kwirukana mu murima wa Edeni inzara yarabateye barabura impuzu ico bakoze baciye batangura gukora tubazanye ikibazo rero amahera n'igikorwa hatanguye iki ani habuze guca mbwira ngo inkoko n'irigi hatanguye iki irigi n'inkoko hatanguye iki ngo hatanguye inkoko nayo yavuye irigi nayo ryavuye
nagira ndabwire ko hatanguye inkoko, kuko Imana yaremye inkoko ntiyaremye irigi. Nico gituma ushaka amagi menshi ugaburira inkoko neza. Murumva ibiguma bigaruka ari bikorwa, ushaka amagi menshi, ushaka inkoko nyinshi, ugaburira inkoko neza. Ukugira ugaburira inkoko utegereza gukora uronye ivyo byo kurya vyayo. Nagira ndabwire rero yuko imbere yuko aboneka amahera hatanguye igikorwa. Haje umuntu arakora, hanyuma agira umusesekara. Uwo musesekara kugira ubike neza arashora kugira ngo abadafise ivyo afise babironke, hanyuma badabo bacamuha amahera akayabika, akeneye kugura nawe ico atagira agacajana ya mahera. Udakoze nta mahera ushobora kuronka. Umuntu wese ariko avuga ati nimumpe amahera, namenye amahera iyava, namenye amahera iyava. Nico gituma dushimikira cyane kukurondera ayo mahera. Duhere kumukoresha. Jewe ndi umukoresha, kandi si umukoresha w'umukuru w'igihugu. Umuntu yitwa Varisito ni umukoresha, afise abakozi akoresha iwe. Je narigeze kugira akabare, nzi yuko kazonyungukira nkaronka ubuzima, kuko akabare kari muri ba mukerarugendo tourisme. Nibaza nti nzoronka, ndazana umutahe, ndubaka, ncanzana abakozi, ntakiramwa abakozi mwe nimukore, hanyuma tuzokubuka twese muhembwe, nanje mpembwe ku mutahe wanje. Hanyuma umunsi umwe ndaduga, nduze ngira abashitsi ndabazimana, hanyuma ndababwira nti nimumpe fagitire nzobariha ejo mu gitondo. Hanyuma ndize mazemesha mu gitondo sinabariha, nza numva bambwiye ngo rega ngo ndurihe ya mahera ngo tuje kurangura. Nari ndabafitiye amahera atarenga ibihumbi 270, mugabo nabahaye umutahe w'imiliyoni 5. Hanyuma ndavuga nti aba bantu batagishobora kurangura bataronse ibihumbi 270, ubwo ntibampenuye. Niho mu nyuma ncanzana abagenzi, ncafata ndabazimana, turanywa byose, turarya inyama, ibyo bafise byose turabirya turabimara. Tubimaze twasanze ari ivy'ibihumbi 500. Hanyuma bukeye bacabambwira ngo reka utaduhaye amahera ntuja kurangura, nigenda muranguza hasigaye muramwe naba. Ndababwira nti basi ntombe aho rero nta kundi nditahiye. None umwana apfuye umuyayo ntacataha. None basi babwira akabare kahehe, murumva natahanye ibihumbi 500 mu mahera nabahaye. None no munsi baciye baja hehe, ko je nagumyeho, kuko iyagacuze n'ikazi. Bobo bacabora. Nagira ndabwiye abantu bitwa abakozi, mutegereza guteza imbere hajya ahantu mukorera kugira muronke ico muhembwa. Naratwaye ishirahamwe ryitwa Sobujera jewe. Iryo shirahamwe abakozi bakoraye. Umunsi umwe ndabagirisha inama, ndababwira nti mwebwe ndabaravye igene muriko murakora, muriko mushaka gutembagaza ishirahamwe. None gabasha ko jewe naje kubafasha kugira ishirahamwe ritera imbere, nkaba mbona mushaka ko ridatera imbere. Ko jewe nifite iyo zoca ntaharitembagaye, namwe murahafise. Nimbe nk'uko mutariko murakora, bene ishirahamwe abazanye imitahe bovuga bati turabona yuko bariko baradutembagaza, reka ubunyere tugira inama muri iri joro duce dutwara amahera yacu. Muca mutonda he, murabafata none. Uwo mukoresha wo mufata yawe yabwira umuhomvye, hako umuhomvye amahera yiwe aciye yatwara. Uramufata uramuranga ngo watwaye amahera yawe. Ntibikunda. Abakozi mubanze muvyumve, ivyo musaba vyose ni mubisabe ari uko mwayinjije. Mugabo wayinjije nawe akakwima, ngubwo rero bwa burenganzira igituma hateza kuba amasendika.
sendika no kugira ngo abakozi baje hamwe bige cyo kimwe n'umukoresha wabo ingene baduza ikivi, ingene bunguka. Hanyuma iyo bahejeje kunguka bacabwira umukoresha baturabona twarungutse Mutamu, none tweho ntagahimbaza musyi. Nawe aravye aravuga ati ndabiravye kukaba nkako nivyo, hagaca abaha gahimbaza musyi. None mwoza kumubwira ngo mpagahimbaza musyi mwahomvye. Abakozi ba leta murazi ikintu bita deficit muri budget, ko muvuga ngo babaha amahera mwanyigije ingeri ya deficit nayo tuyisubiriza. Erega muravuga muti twarabonye muri budget hari deficit, none turabonye ko ubu ya deficit yaheze, ko yaheze ahubwo tubonye hari kirenga ko duheko. Mugabo nta numwe anyigisha aza kumpanura ingene dukuraho deficit. Erega hariho n'abakozi ba leta batazi amahera bahembwa yava bariho. Hariho abazi yuko uwo mugabo yitwa leta afise urusandugu rurimwo amahera, aho ushakiye hose umubwira ngo nyarurira agaca yarura. Hariho abakozi ba leta bifata nk'abana mu muryango, abana mu muryango ntibamenya ko se wiwe akenye. Uzavuga guheruka kutugurira inyama kera papa, bobo ntavyo bazi. Leta irimo abantu bakuze s'abana, ni muwe abantu abakozi ba leta n'abantu bakuze s'abana bavuga ngo papa tugurira inyama, baramenya izo nyama aho ziva. Jewe nanje ndi umukozi wa leta, ndazi yuko umushahara ari mutoyi. Jewe amahera mpembwa ndabwire ndazi ko atontunga. Kubera iki? Abantu bazi ko umukuru w'igihugu ari umutunzi wa mbere, bose baza kugusaba. Nayo uhembwa ntiwo yabaha ngo bakwigwe. Nico turace nigira inama yo gukora ibikorwa by'iwanje nkarima nkorora kugira ngo ndonke ikintunga. None ngumuke ngire greve bikunda. Kandi nza mikoro ya leta ingena ameze. Igihe natangura gukorera leta hari mu 2004, ico gihe naravye amahera mpembwa ndavuga nti jewe nta buzima nzopfa ndose sinzotunga umuryango mpembwa amahera. Ndigira inama gushika ufata ingingo ntingira nje gukora ivyanje, ibyo gukora muri leta ndabihebe. Hanyuma ndicara nsanga none ninareka gukorera leta ngo ngiye kurondera ubuzima bwanje. Utwo twiza ndondera abandi bakozi ba leta bo ntibaturondera. None ninagenda n'uwundi akagenda n'uwundi akagenda n'uwundi akagenda, ninde azosigara arakorera bene gihugu? Ndabibonye gutyo ncasubiza inkota mu bwubati, ncavuga nti reka rero nkorera bene gihugu nongere mugabo simfe n'inzara, reka ndabico nokora. Ndagenda ntangura korora inkoko. Nararondeye inkoko kandi naragopesheje izo nahereye kuko nta mahera nari mfise, kuko naravye mpembwa ndabayo mpanze ko. None guhembwa ibihumbi 94 ukabupaza mu nzu y'ibihumbi 85, mbwira wobeshayo guta umuryango. None ko ntaciye mpeba ko ntagumutse, naciye nja kurondera ingene nshobora gukorera igihugu nkongera nkaronka igitunga umuryango. Ndagopesha ndorora inkoko. Ndibuka ko hari umunsi umwe navuze nti Jesse nzosubira gusuma inyama n'imboga. Bati gute? Abana bazobaho gute? Je ntavyo nzosubira. Ndagenda ncangura inkwavu, ngura imbata, ngura n'inkoko ndazororera ngaho mu rupangu. Ncafata inyaga ziri mu rupangu ndayirima, ncantera ibitunguru, amashu n'irengarenga. None ngaho nasubiye gusuma. Nari kubwira umuntu ngo ubuzima burazimvye, narigeze nidoga ngo ubuzima burazimvye. Je ndazi ingene uronderera ubuzima. Tuze aha turi kumwe duhanurane kuko ubu ni igihe twese dukora turondera iterambere. Nk'ubu hariho abantu biyumvira ko kuva twikukira twafashe umwanya wo gusambura igihugu gusa, tutafise umwanya wo gukora ibindi bihugu biriko birikorera.
uno munsi uzubona umuntu avuze raba Burundi ntibumeze nk'icya gihugu. Icyo gihugu kimariye nk'imyaka 70 kiriko kirakora atanjyane ziriyo bifitiye amahoro. Mugabo utanguye kubaka ryari? Je ndemeza ko utanguye kubaka mu 2020. None imyaka 6 niyo ushaka kwigereranya n'igihugu kimaze imyaka 70. Mwabavuga ngo utanguye kubaka mu 2020. Eka ndabibereke. Nitwatanguye kubaka igihugu mu 2005. 2005 nta mugwi muzi witwa Paripehutu FNL wari kuradutesha guza utubuza kurima gushika mu 2008. Hanyuma bagize ngo barahevye kugwana duca tuja mu matora mu 2010. Nta mugwi mwibuka witwa ADC ikibiri wacitwa kuburabuza bene gihugu. Aho twari gukora iki? Twiko turaburabuzwa. Nitwagize ngo tugiye mu matora aho twagiye dutoya agahengwe tugiye mu matora mu 2015. Nta kintu muzi citwa Senarede cyaciye kiza nticatuburabuje. Twari kurima gute hari ico kintu citwa Senarede kiriko kirica bene gihugu kibaburabuza ntibakore? Dusuye kuronka agahengwe mu 2020 niho turi ku kivi. None muravye aho tugejeje ikivi dutambe gukora umutima uri munda kuva mu 2020 mukaraba neza. Andi mu mwaka w'imyaka 10 tuzoturusha bya bihugu biteye imbere. Tuze turaharura aho tugeze. Ico gihe mu 2004 nta numwe yidoga ngo ubuzima burazimvye. Hariho kugira uvuye ko buzimvye. N'ubu rero ndababwiye n'ubu ntiturashika aho dushaka. Tugiye mu 2040 igihugu cifashe. Kugira tugire igihugu cifashe nuko umurundi wese aba yifashe. None tuzobishika ko gute tudakora? Ngo mpamahera ayo mahera tuzoronka gute? Ayo mahera cyenda yabona mu 2040. Mugabo tudakoze ibyo 2040 ntituzohashika. Dushaka kwashika tumeze ukunyene. Tubaza tuje inama abakozi n'abakoresha hamwe. Abakozi bavuga bati mukoresha wanje raba narungutse. Uwo mutima utaje ntawe tuzopfa dushitse. Abakozi rero tubanze tumenye twimenye. Tuvuga guhara abakozi n'abakoresha. Hari ikintu kimbabaza. Hari umukoresha ari ngaha akaba n'umukozi. None jewe ndafise iyororero ry'ingurube. Nyumva ko ndumukoresha ari habo nkoresha. Ndumukozi kuko ndumworozi. Ndumukozi kuko ndarima. Mugabo hari abandi bakozi nkoresha. None abo bakozi nkoresha bibaza ko ntababona. Ndazi yuko iyo nebwe sindabakurikirane sanga bavyononye. Niko kamaro ka twebwe indongozi nazo nizikurikirane abakozi. Reka ndababwire ko turiko tuvuga ivy'abakozi. Burya hari ubwoko butatu bw'abakozi. Mapa mucavuga ngo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Hari ubwoko butatu bw'abakozi. Hariho abakozi bikorera kandi nibo benshi cyane. Abakozi bikorera ibi bibazo bashikirije ndababwira ni mu biharuro muza gusanga 95% bibazwa n'abari mu gisagara ca Bujumbura. Genda mu subire bijya bibazo yavuze byose muza gusanga 95% bibazwa n'abari mu gisagara ca Bujumbura. Muri ico gisagara ca Bujumbura nyene muza gusanga 95% ibice 95% bibazwa n'abakozi ba leta. Genda muharure je ndazi ko ntabesha. Hari abakozi 95% mu Burundi atanu ari kwari Dodoma bunyene. Nimwiyumvire hari abakozi 95% ubunyene mu Burundi batari ko bari Dodoma. Kubera iki batari ko bari Dodoma? Uwi Dodoma abafise watakumwikomo.
uwidodomba n'ufise watakumwikoma. None jewe nibereye umurimyi, ubonye ndiko nidodomba ku kirere cageze nabi, none ndacagiriza nde? Mugabo umukozi wa leta aridodomba ngo leta ngompa, iyo leta nkaja kuyihiga nkayibura, none ko arije muraba je nije ndi leta? Mugende murabe abidodomba baribo, muce mwiga igituma. Muri Bibiliya niho handitse neza ngo wakinebwewe ngo genda wiheweze gwikimonyo ngo cwakura icigwa. None namwe uwidodomba genda murabe ibice mu Burundi bitidodomba ucwakura icigwa. Kera muri Burundi bwarimwo ubwoko bubiri, hari abakire n'abanyarucari. Baje umuntu wese w'umurimyi yitwa nyarucari, yari umworo umukene. Hakaba umukire rero ukorera leta nawe yabahembwa 2,000 yitwa umukire. N'umuprano n'umunyezamu wakorera leta yiyita umukire. Hanyuma rero bamwe bitwa abanyarucari baboro baja ku kivi, barakora gushikaho batagura kwisununura, atagura kwicara hahandi umukire yahora yicara. Wa mukire wewe yagumye hahandi yarari, aguma yicara kuri ya ntebe, umwe wundi yari hasi aduza ashitse ku ntebe. Umukire nawe yari hejuru yigumira hejuru, azabona yicaranye n'umwe yahora yita nyarucari. Aca yumva ubuyega kuko yabona hasi amubonye bicaranye, aca atangura kuvuga ngo ndakenye. Kubera iki? Wa mukene nyarucari asigaye yicarana nawe. Niyo ngorane dufise, tuze turahakura icigwa. Abakozi ba mbere n'abakozi bikorera kuko bangana ibice 95 kw'ijana kandi ntibidodomba. Hari abakozi nabo bakorera abandi, abakorera abandi nibo ba mbere bidodomba kuko barafise abo bidodombera. Batumwikomo kumukoresha, ntibigera batumwikomo ko batimbuye, bavuga ngo mpamahera je nkori wawe nta kindi. Bidodomba rero bidodombera umukoresha. Bijya bibazo bashize ngaha, umunsi umukoresha nawe azoshira ku meza muzora biganira ingene bizoneka. Ibiganiro bizoba nabazozana ibibazo. Kurya utakoze babandi bahita renta, uwari yarose imwe agacaza kwizika, ikibabaje niwe yaciye atuka shebuja. Abandi bose warampayaya, none heraba nayazanye mbere n'inyungu iriko. Ujya muntu mwarigeze mwumva yidodomba? Ariko umwe yagenda kwizika niyidodomvye gusa yaratutse shebuja ngo ndazi yuko usoma ivyo utarimye, ngo wagura ivyo utarimye. Nkuze yaramuhaye none ni watutswe. Naha rero murabe neza, abakorera abandi nibo bidodomba kuko batumwikomo kumukoresha batamweretse ico bamuhaye. Kuva uno munsi rero uwuzi ko akorera abandi nabanza ashire shebuja ati ngira ivyo nakoze, hanyuma rero mpagahimbaza muski. Abaserukira abakozi mu masendika hariho agakorwa nabahaye, naje narabahaye agakorwa nabatumye, turi kumwe twese mu vyumva ivyo nabatumye. Nababwiye ntigenda mungirire icigwa pourquoi les services publics sont improductifs. Ngiyo question bazompinyisha, kandi je ndiko natunganya neza igene umunsi umwe ivyo bibazo vyose tuzobishira ku meza, numviriza ingene babitorera umuti kuko nibo nyene bajeje kubitorera umuti. Pourquoi les services publics sont stériles? None mvuze kunguka. Ubu utobaza tuti wewe utwara igisata cyo gutwara abantu n'ibintu, kubera iki uri ntavyara? Tuje kurondera nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aze kugufasha ingene wovyara. Kubera iki ibisata by'igihugu bitavyara? Umuhaye entreprise, umuhaye kwiga itembagaze yose.
kandi mu bisanzwe ajya amasosiyete yegamiye leta niyo twari twatumye kuvoma kugira ngo bazane mu kigega amahera yo gukorera bene gihugu mugabo umenga twabahaye kurya no kuryama. Aha muri Otobero basigurira igituma batazana amahera mu kigega, aha Sosimo basigurira igituma batazana amahera mu kigega, aha Odeka basigurira igituma batazana amahera mu kigega. Aho leta ifise imitahe hose umenga naho kuribwa gusa. Abo bafise rero ayo masosiyete nibo bambere biriko baridodomba ni mutuhe imishahara mugataco binjije ataco binjije. Abantu bakorera leta nibo bidodomba. Ikindi kintu nagenda bahanure abantu muri mu gisagara ca Bujumbura kuko nimwe mwidodomba cyane, ndabasavye muduge hariho umugabo umwe yagiye aricara mu gisagara imyaka n'imyaka irahera, umunsi umwe ari kubita gashi aduga kuramutsa biwabo, agiye kuramutsa se wabo akamuha ibiro 20 vy'ibiharage, ibiro 50 vy'ibigori, akamucira igitoki, aza kuraba nyinabo akamuha inkoko, akamuha ibiro 50 vy'ibiharage. Yamanutse Bujumbura afise kamyonete yuzuye ibigori, ibiharage, ibitoki, inkoko. Ashitse Bujumbura abwiye ngo basha ngo tuzokwishika twicaye Bujumbura ngo bandi baradusize. Najeje kuvuga ko atamiyaga nk'ubuhari, nagende mu Gisuru ambarize ingene bimeze. Aha mu Gisuru ahazi ko hari Kizime n'abanyagisuru bari ngaha. Ngirigwa mu Gisuru nta matara ari. Ngirigwa urihe umwe ariko avuga amajambo ngaha avuka Ikinyinya, nagenda bwiye ko atamatara ari Ikinyinya. Inyabitsinda amatara ariyo ubu ntiyaka. Tugende turabe tumaze kwatsa amatara ku masantre arenga 200 mu myaka itarenga 2. Aha amatara karazaga mpuze twari mu Kizime kubera iki abantu bicaye Bujumbura ntibigira bamenye Burundi bugeze. Nagira ndabasabe abicaye Bujumbura mwese cyangwa mugire tourisme mubone igihugu yo kigeze. Ubu hariyo utuzu twiza hagati mu gihugu, ubu hariyo amazi mwibaza ko ari bangaho ubu batagira amazi. Nze ndahavuga jewe nzunguruka Burundi nkabubona. Umunsi umwe nagiye muri komine ya kera ya Mutumba mu ntara ya kera ya Karusi, niyo komine narinzi ko ari iteye inyuma. Ngiye kurabugwaruka rwaho bajakirije bose baje bari ku mamoto, amamoto arenga 300. Hanyuma abantu nta mamoto mu ntara ya Karusi yose yaruhukiye Imutumba batoya. Rujya gwaruka gwaje kukwereka ko bafise akanoti, bafise amamoto. Urumva mugo wicaye Bujumbura byarabizi havyazi. Aha nibaza ahantu hatagira amatara, hari amatara. Tuje ngaha gufi naho wogenda nitwa mu Marumane hajya muri komine Kiganda. Mu Marumane hari amatara yahahora, genda muri ngenda ariko araka. Mugasura hariya muri Mbuye ya kera hari amatara ariyo ariko araka. Mugabo wicaye Bujumbura azi ko Bujumbura ari bwa bundi bukiri mu 2000 ahubwo nko mu 1995 ni Bujumbura vyarahindutse. Genda uhagarara hajya ku ntebe ya Haruwa urabe hepfo ahantu hahora amashamba hari iki. Mu 2005 Karacecera marabaho, Gatunguru yarabaho, Gasekebu yarabaho, Zamuraraba aho muguma muvuga ngo ntimwateye imbere, mwaraduze mugeze kure. Nta muntu yubaka inzu y'amabati yaraye ubusa. Aha hakurya ngaho aho harabaho yahize igeze igaze mubona mu 2005 nta nimwe yari ihari. Hari ngaho hari Kibara mbere umenga hari imva. Tuza turaraba aho tugeze tuva mu mwidodombo. Hajya mu 2005 Karera yarabaho, igasengera y'Inyabugogo ntiyari mu Gahinga, rijya shuri ryari rihari. Tugende hari hakurya mu Rutoki harabaho ko baragasagara. Basha Imana irabaha mukayimanutse.
ndabwira igituma abayisilamu batarya ingurube. Ingene vyagenze, hajya Yezu akiri umwana mutoyi yarakina n'abandi bana nk'abandi nk'uko twese twakina, nk'uko n'ubu mukina. Hanyuma hariho umwana bakundana mu kigwati c'iwabo. Yezu rero akamuhitana baja gukina. Hanyuma abavyeyi baca bagira ishari kubera ba Yezu barabora iwabo. Murazi Yozefu na Mariya, Yozefu yibereye mu baji bari bikeneye, murazi nishikanwa bajana utunuma ntibajana intama. Hanyuma rero umunsi umwe abavyeyi baragira ishari batika yakana kwa Yozefu kaguma kaza kudutwarira umwana eka hayaga bangana. Hanyuma rero umunsi umwe Yezu aje kumuhitana, abavyeyi baca banyegeza umwana mu ngunguru. Bamunyegeje mu ngunguru, Yezu araza ati narinje guhitana wa mujama wanje. Hanyuma bati si hari twamutumye. Ngo noneho mu ngunguru hari iki? Ngo hari ingurube. Ati sawa nta ngorane nzogaruka ejo. Aca arigira. Hanyuma bagiye kugurura ngo bamukure wa mwana basanga hari ingurube. Namwe ndababwire mwitara kubukene muzoba bakene. Nimwaza muraririmba ndakenye uburuhiro uzokena. Nimwivuga ico muri utunze vuga kutunze, ari abatunze inka bakaza bafise akabuguma kazocika akabuguma. Ndababwire uririmbye amahoro uburuhiro amahoro urayaronka. Uririmbye ingwani uburuhiro ingwani urayironka. Reka kwitara kubukene uko no kwituka uri umuntu. Abantu rero muzi muko mukorera abandi, ni mwebwe mukwiye kunezerwa ko abo bandi mukorera babahaye ikiraka mutari mwishoboye, kuko we wari wananiwe gukora ivy'iwawe none warose umuntu aguha ikiraka. Muninahaze ureke kumwidodombako, ureke kumwidogera, muninahaze kuko araguhaye ikiraka ubanza ushime nako. Hanyuma rero ndashimye ntavyaradagaye, iyo washimye uca wongeza. Mugabo kumuguma muhura widoga n'umukoresha wawe, ubu rero azovuga ati je urya mukozi ntawe ngikeneye. Umukozi agira gatatu n'umusuku. Umusuku so mucangero bagabo. Umusuku hariho abasuku rero n'abasubirizi b'uwo leta mutarigira muhura, bajejwe kuramira abenegihugu, bajejwe kubereka inzira, kubereka intumbero, kubereka ubuhinga, nivyo bajejwe s'abacangero. Umukozi wa leta nabimenye si umucangero, n'umusuku w'abenegihugu. Uwumva ko adashaka kuba umusuku w'abenegihugu napfe ngo yigire, nta numwe azomukorako, nta numwe azomukorako. Ivyo nibavyumve. Hariho abantu bazi ko wize amashure utegereza guca ukora muri leta. Wiga amashure kugira uronke ubuhinga bwo gukora, hanyuma ibisata vya leta n'abahuza bikorwa kugira ngo ibintu vyose bibe ku rutonde. Tudakoze uko turi kumwe twese ntituzoshika. Abasuku rero, abasuku muvyumve, abasuku abakorera leta bose n'abasuku muvyumve, mujejwe guha intumbero abo benegihugu bakeneye gukora batera imbere. Mwongere mubahuze mu bikorwa, mubahe ubuhinga. Umuntu yicara mu biro ngo arindire ko mwandikira ikete, barindire ko musaba ubonano, uwo siwe. Va mu biro ugende y'abenegihugu bari, ugende kumenya uti mwe ntimugira amatara, aho iwanyu amatara yoshika gute, mbega mwe ntimugira iki coshika gute. Ibi bintu biva mu makungu mubimenye, ntimuzopfa mubirose mutagize umwimbu mushora hanze. Ndashimira cyane umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndawushimira cyane kuko wowe warabibonye. Abagumya banga bari muri CNDD-FDD barabibonye, bacavuga bati dutegeza kurondera amahera mva makungu tuzogura igitoro, baca baja gutera amavoka. Abagumya banga bariko baratera amavoka, bafise umugambi yuko Uburundi buzokwinjiza amamiliyaridi y'amadolari. Abo barabizi n'abakozi, mugabandi bicaye ngaho bagahumiraho bari nk'ibidukuru gusa, zana amadolari. None ko mwayantumye ni kuki mutabwiye muti ikizoyazana niki? Nta madolari muzoronka mudashoye hanze, ndabibabwiye. Ntimuzopfa murose ikintu kigugwa hanze mutagira amadolari.
nimwamushaka ibintu biva hanze ko biza. Ariko navyo nyene ijambo yaje mbona mu gisagara ijya miduga inywa amazi ko je mu gisagara cya Bujumbura mbona mbuto yaje ijya miduga inywa amazi ko je mbona mbuto yaje none ikinywa amazi shima n'utwo basha ahubwo mwari kubaza muti mbega ubwo bwo mucumbisha kumwe mu bukura hehe nimutse yazo wakwiye kubaza muti none ko udashora hanze ntabyo dufise dushora ubwo aho gatoro uwo muti iyo fumbire muyikura hehe ko tudashora hanze aho mungirira ikigongwe muti mbe uje cyo uturongora bigenda gute kugira mu nterere ivyiyumviro emwe n'ubu nyene tunyandikira playing n'amadevize yinjiraga mu Burundi ikaba ari bipapuro dusama ndahamagara abarundi bose batega amaboko bimanuka bikoroke hautapata hela kuyalala. Hela zinapatikana kama unauza. Kama hauna kitu cha kuuza hauwezi kupata hela. Na ushaka mahera y'abanyamahanga genda ushore baguhe. Mu muryango nawe ushaka impuzu n'ibirato by'abana banza ugira icyo ushora hanyuma uzana amahera ubibagurira. Nene twe dushaka amahera tutakoze kugira uvuye ko wakoze nuko uba ufise umwimbo. Ariko rero nagira nshimire abenegihugu barenga ibice 95% byo mu Burundi n'abakozi. Mbere yo mabandi mwabakomera amashi nimwikomera amashi reka nimwebwe n'abakozi. Twebwe duheruka kugira isuzuma turasuzuma mu gihugu ingene ibintu vyifashe twarahabonye ibitangaza. Murazi ko umwaka weza twawise umwaka w'umunyamwete. Abantu baravuye hasi abenegihugu barakora ndababwire barakora ku buryo vyatunaniye ingene tumenye uwa mbere n'uwa kabiri. Twarazungurutse intara zose turabura ingene tugira uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Tubimaze ko amezi arenga 6 turiko twarondera tuti ninde basi twogira uwa mbere. Nagira rero ndababwire abakozi ingene vyagenze. Twebwe twaharuye ku ntara intara ya mbere mwaje bikomera amashi yitwa Buhumuza niyo ntara ya mbere. Buhumuza muribuka ko ari ntara ubwa mbere yari ya nyuma. Muribuka ko nyakatsi za mbere zari ziri muri Buhumuza bararanye bararengwa ko umwaka w'2027 uzohera umwene gihugu wese afise matera ajyama ku matera. Ubu bose bambaye ibirato. Abanyeshuri nta munyeshuri n'umatabaye ikirato gipfuka. Buhumuza niyo ntara ari ya nyuma. None abanyabujumbura bazi yuko n'Ubuhumuza ari ya nyuma. Nagadabwiye ko ibaye ya mbere rero. Tugiye muri Buhumuza tuti turabu wa mbere naho. Turarondeza uwa mbere. Uwa mbere twatoye muri Buhumuza arusha abandi yitwa Nibonye Ali. Mukomera amashiye. Umuntu ariwe yatumye intara iri ya mbere. Muca mubaza muti mbega wari yakoze iki? Niwe munyamwete wa mbere yabaye wa mbere mu mwaka wese. N'umurimyi amaze kunonosora neza ubuhinga bwo kurima amavoka. Akoresha abakozi 250. Mu micungararo arimiramwe ayo mavoka n'ikawa. Bose bamufatira akarorero kuko arabigisha. Naganda abwire afise ibiti by'amavoka biri ku hegitare 102. Afise ikawa ibiti by'ikawa biteye ku hegitare 40. Arorora inka kandi ararima n'imizabibu. Rero ndababwira ararima n'imizabibu. Uyu muntu yitwa Ali inyunga kuye muri ubwo burimwe n'ubworozi bwiwe acaja gufasha mu magara y'abantu. Arubaka ibitaro agakora amafarumasi
afise umwete udasanzwe, afise umwete udasanzwe. None ngo mwumva twamushimira gute? Tumuha amahera kandi ayafise nta kenye arafise. Reka nguyu n'umutama n'umuze mubona ngo hano bakubona. Ni mumurabe muramubona, huyu ndio mzee wa kweli. Wazee wengine wanatudanganya. Oya reka duhindukire na hariya bakubona. Ni mumurabe no ngaho nguyu murigira mwumva yidodombo. Uyu ntigira yidodomba, yibereye ku kivi n'umukozi. None rero kubera ivyo tumuhaye miliyoni 35 agende apfumagura inka 35 wana hali. Uyu ntazokwigira yidodomba. Mwumvise? Ngira ngo mwamwumvise. Intara igira kabiri ni intara ya Butanyerera. Butanyerera batwemereye yuko mu 2030 bazoba binjiza n'imiburibiri umuriyaridi w'amadolari avuye mu mavoka. Muri Butanyerera ndabwira kabirya n'abana bose barazi yuko bategereza gutera amavoka. Hariho umwana yabwiye se wiwe ati mpaho ntera amavoka. Se wiwe w'ikigaba aramwima. Umwana atatera amavoka mu cumba araramwe. Ati bavuze ko ntegeza gutera ivoka, acatera mu cumba aryamamwe. Se wiwe asagatera amavoka ati none ko wanyimye aho ntera reka ntere aho ngaba mu gitabi. Ega se yahemutse amuhaye ati teraho. N'abana barabizi, namwe agenda babwire abari ngaha umwana wanyu wese natera ivoka. Uburundi bubi igihugu c'amavoka, twinjize nk'imiliyaridi nka 5 ku mwaka. Tugiye muri iyo ntara rero ya Butanyerera tuti none nindabu wa mbere ko bose arabambere. Turarondera twamaze amezi n'amezi turondera uwa mbere. Uwa mbere twatoye twasanze yitwa Manirakiza Marke, kandi abantu benshi baramuzi. N'umuntu bita Portion. Je abantu bose ndabaziga bamwita Portion. Uwo Manirakiza Marke n'umurimyi arima amavoka, akarima ikawa, akarima n'ipiripiri. Niwe ari mu bambere bataye kurima amavoka bwa mbere. Niwe yatumye niyumvira yuko dushobora kugira igiterwa cy'amazi c'amavoka, kubera yaranyeretse ndabona yuko bishoboka. Uretse n'ivyo arahingura, amaze kubaka itorero ry'ikawa rya kijambere. Ubworozi bwiwe rero uretse n'ivyo bufitiye akamaro intara, kuko yorora n'inka. Naje yarangabiye inka. Naje ndumuhutu wiwe. Ndumuhutu wiwe yarangabiye inka ndavyibutse. Naje naramugabiye. Naje naramugabiye twagabiraniye. N'umuhutu waje nkabuwiwe ntaje bako kajayo. Uyu Manirakiza Marke arakorera abene gihugu mu mahera kuye mu musaruro wiwe. Abanyeshure baramuzi kuko yarubatse amashure. Turiko tuvuga kubaka amashure y'indaro, ahandaza umunsi umwe na muri Yakara azoca yubaka ishure ry'indaro. Amaze kubaka ibirasi atari bike by'abanyeshure. Hariho abana bantaho nikora yama yaguriye amakaye n'ibitabo bigiramwo. Ngira ngo murabizi nk'imfuvyi z'Ubusiga niwe azibungabunga kurusha abandi. Nagira ndababwire izo piripiri ntimutinye kurima ipiripiri yamaze kuronka isoko hanze aho gushorera ipiripiri. Ntimutinye kurima kugira azaca yegeranya yose tuyishore hanze, yamaze kuronka isoko. None nk'uyu nawe twomugira gute ko afise amahera ndamuzi? Aratunze.
kandi urumva n'umukozi akandi umukoresha akoresha benshi. Reka tumuhe miliyoni 25 aza gusororera abandi abakozi biwe, tumuhe miliyoni 25. Intara igira kane, abanyagitega batawe kuvuga bati mbega ko dushikirwa ryari ko zitabereye aha, vyerera igihe basha ntivyerera inzara. Intara igira kane ni intara ya Gitega. Intara ya Gitega bemwibaza abavuga ya mbere ya kabiri ntimavava ushaga n'utunota tubiriga baranganya bose. Erega abanyamwete baruzuye ngaha. Intara ya Gitega twaratembereye uworusha abandi, duca dutora uwitwa Nzokirantevye Kome. Nzokirantevye Kome, uwo Kome nawe rero Kome n'umurimyi w'ibiterwa by'ubwoko bwinshi, watera byinshi arima byinshi. Yarimye ibigori hegitari 33, isoja hegitari 5, ibiharage hegitari 5, ararima ibiraya, ibitoki, imizabibu, amashu, ibiyoba hamwe n'irengarenga arima byose. Hama rero icyo mwomenya, arimisha imashini, aramaze gutera imbere, ageze kure, kandi n'abandi bashatse barakota iwe. Arima amatomate muri zanzu zisakaye, muri ubwo buhinga bugeze aho umuntu asigaye arima ahasakaye. Ubu ariko yubaka fromageri kugira ngo abene gihugu borora ntibabura aho bashora amata aheze ahingure, ariko arubaka iryo hinguriro. Akoresha abakozi 120 ahemba, murumva ibijya gatunze 120 atunze, n'umunyamwete. Nico gituma nawe nyene dusanze ataje mwari kumubona nawe isura yiwe Nzokirantevye. Rero angorane muramuzi, abanyagitega muramuzi, nimwe muri benshi ngaha. Tumuhaye miliyoni 20 kugira ngo nawe aze gusorera abakozi biwe. Hanyuma intara ya gatanu ni intara ya Bujumbura. Nimavuga ngo ni yanyuma, nani sizi tanu nyene si yanyuma, kuko barushanye utunota ide. Ngo hariho umwana ngo se wewe bari baragize umuhigo, se bavuga ati utabaye uwa mbere ntuzugaruke mu rugo rwanje. Umwana ati je ndakwemereye papa nzobe uwa mbere. Hanyuma hageze ko bavuga amanota abo wa nyuma. Hanyuma tashe muhira se baramubaza ati byagenze gute? Ngo papa ngo ndakubwire ngo jewe nta wangeze inyuma. Ngo nta wangeze inyuma, se bacabiva ko yabaye uwa mbere. Yavuze ngo nta wangeze inyuma. Rero intara ya Bujumbura twayizungurutse turonka umuntu yitwa Niyonzima Etienne. Ibujumbura twarose uwarushije abandi yitwa Niyonzima Etienne. Mu ntara ya Bujumbura rero Niyonzima Etienne afise ishirahamwe ryitwa Kidco, Kibuye Drink Company. Kibuye murahazi, ni muri Bubanza kera. Arima ibiterwa nawe nyene by'ubwoko bwose bitandukanye. Aregeka inzuki, ahakura ubuki mu biti bavyiwe. Afise ibiti b'igihumbi, yimbura itoni 12 z'ubuki. Mbwira uwundi muri Burundi murabona igihugu c'abatanu ubuki murumvise ko cabonetse.
yimbura itoni 12 z'ubuki ku mwaka. Yarimye inyanza zo kororeramo amafi kugira ngo ashobore kugana inzoga n'imitobe. Yateye ibitoki hegitari 15 kugira ngo acagira ihinguriro ryo guhingura imitobe. Akoresha abakozi barenga 150, atunze imiryango irenga 150. Nico ituma nawe nyaronka arashiruka bute. Uyu niyo nzima Etienne, ndabwije ukuri, hamwe tworonka nk'aba mu ntara mugabo bariyo nabo nyene barusha gato gato. Aganda abwire bamwe bari Bujumbura kuma bavuga aba bose nta numwe yidodoma, namada bumviritse nta numwe yidodoma, n'abakozi babo ntibidodomba kuko barakoresha nabo. None rero nawe tumuhaye agahimbaza musiki k'imiliyoni 15. Abanyamwete ntibarahera. Ubu tuvuye ku ntara, umwaka w'umunyamwete murabonye intara n'abagiye baraje imbere y'abandi. Umwaka uza umwaka ubu tuzoza turagira uko nyine tugira isuzuma ry'abanyamwete. Twaciye tubona ko ari byiza ko tuza twerekana abantu bariko baduza ikivi kurusha abandi mu gihugu. Nukuvuga rero namwebwe mutarose aha mu kwa gatanu kuza muri mwebwe hazobonekamwo abandi. Ubugira 6 rero turavuye ku ntara. Ubugira 6 ni Burundi. Ko mutakomvya amashi. Uburundi amakungu yarakoranye arasuzuma ibihugu ku isi yose, araraba igihugu citaho ubuzima bw'abene gihugu, basanga igihugu ca mbere ni Burundi. Ntimukora amashi. Basanze igihugu ca mbere ari Burundi. Muramba barira hari intara itari yavuze. Intara igira 6. Intara ya Burunga. Intara ya Burunga ni igira 6. Ibiharuro bari bavyanditse nabi. Muri Burunga twasanze uwa mbere n'umukenyezi. Abakenyezi mwikomera amashi yemwe. Burunga n'umukenyezi w'igitangaza yarushije abagabo bose. N'umupfasoni yitwa Sabimana Beatrice. Uwo mupfasoni Sabimana Beatrice n'umurimyi mworozi w'akarorero, azi guhingura imbuto z'imbuto rero zibanze zimwe bita F1. Izo mbuto harimo iz'ibiraya n'iz'ibijumbu kugira ngo acaziha abagwiza mbuto. Izo mbuto zibanze rero nazo nyene akoresha sere mu kuzikoresha. Yanzu burya n'ubuhinga bugezweho kandi nibwo buzotuma dutera imbere. Ararima rero, ararima ibigori n'ingano ku mahegitare 40. Arorora inka za kijambere. Yaragize ntazi icarico imvura gucika. Muci ararima kuko yarakweza amazi, izo hegitare 40 zose arazivomera. Narinzi ko ari je nari kubitangura none yarantanze. Nta kundi. Ni sawa tuzoba turi beshi n'abandi. Aravomera rero agacongera agaha amazi n'ababanyi. Amazi y'imvura ntamucika, arayagumya. N'uwakarorero twese twoja kwigirako mupfasoni. Nagira nanje ndagukeza. Kubera iyo mvo rero uyu nawe Sabimana Beatrice tumuhaye agashiruka buteka miliyoni 10. Nari navuze rero yuko ubwa
gatandatu tuvuga Uburundi bwaratowe n'amakungu. Amakungu acaza azunguruka mu Burundi araraba umuntu yoba yabaye uwa mbere muri ico gikorwa cyo kurondera ubuzima bwiza bwa bene gihugu, acasanga ni Mama Mugiraneza na fondasiyo yiwe Fondasiyo Bonne Action Umugiraneza. Ivyakora ntitwirirwa turabivuga, burya mukazobona umugabo w'inkerebutsi abafise inyuma yiwe umukenyezi w'inkerebutsi, mubonye n'umukenyezi w'inkerebutsi abafise inyuma yiwe umugabo w'inkerebutsi. None amakungu ga yemwe arinde avyemera, abarundi nibo batovyemera kandi ari babikorerwa. Ababizi n'abavyeyi abari bafise ingwara zo mu kigo, imiryango yari yarabuze ikibondo ngo twege nk'abandi, barabizi abana biga mu mashuri meza barabizi. Hariho ikindi gikorwa ariko arakora abantu batazi, irya fondasiyo irafasha abakenyezi mu makoperative ibarosa uburyo kugira bahanahane nabo batera imbere. Ico mwese ntibakizi, mugabo koperative imwe yamayishira imiliyoni 15 yarakura ntimuhambaze. Mugabo iconzi baramushigikira, ivyo bamushigikije nakabishigikiza abandi, baramushigikira nabagashigikira abandi. Ivyiza cyane iyo ababizana mu muryango tuba duhiriwe, nanaca biha Abarundi. None nawe twamuhikigaye hemwe. Ababijeje kuraba gusuzuma bavuze bati tumuhe ifaranga rimwe, ico bita ngo infra symbolique. Abarundi no babwira ngo mumuhe agafaranga kamwe noronka ngaha, umpaye make ampe rimwe gusa. None rero barabisuzumye, turabisuzuma twese, twasanze haco twomuha, ahubwo tumuha ico afashisha bene gihugu. Tumuha ambulance Rusehabaniha kugira ngo ashobore gufasha abo bene gihugu, kugira ashobore kubafasha. Nari nabonye ko muri ngaho abo n'abana biwega. Hariho ntababwiye mu mwaka wahera niwe yabaye uwa mbere nyene, miliyoni bamuha agashimwe. Uyu mwaka hoho yavyaye amahasa, miliyoni bamuhaye agashimwe. N'inama nshingamateka y'Ubwongereza nayo ikimuha agashimwe, avyaye amahasa. Kabazo karonka itariki 8 akandice itariki 9. Murumva umuntu arinze agomwa n'abanyaburaya n'isi yose nitwe ko mugayira. Ako kantu nako kajayo Burundi buramenyekanye, nani kajayo. None rero bavukanye dusezeranye ndabemereye iki? Mugana jewe nta utishima naje narabaye umunyamwete abaheruka kumpa amanota mu mugambwe CNDD-FDD mu bagumya banga bavuze ko ari jewe ndi umunyamwete, bacavuga ko nzokwitoza. Ariko niba ko naje ndabaye uwa mbere rero karamaze. Kandi nagira nkengurukira abanyamigambwe banyeje, nagira nkengurukire cyane abanyamigambwe yindi banyeje, byerekana ko n'abanyene babonye ko ndi umunyamwete. Nkabanda basavye abanyamigambwe bagende nabiwabo barondera abakandida bashoboye kwipima kuri jewe, ntibaza n'utipima kuri jewe, bagende bitonde neza bararose Imana kuko babonye bazohiganwa uwo ariwe, bagende baza n'umukandida rero azonyipimako.
mwenze mutore niyandusha. Ni vyiza cyane mu Burundi, demokarasi yakomeye, ubu byose ni mahwi. Reka twigire ku kivi rero. Jewe cyo nemereye abakozi nuko ibiganiro byose ibibazo bafise tuzobishira ku meza, tunatwe tuzane ibyacu twese hamwe, tuvyigire hamwe turi kumwe twese, ntibizotunanira. Ikigira kabiri, ndabemereye abasuku ngiye kubakarira kuko naje ndi umusuku mukuru. Abasuku nzobakarira kugira ngo baramira bene gihugu gushikaho nzobona abari mu bisata vya leta umwe wese anyereka ati jewe nakoreye abene gihugu iki niki, genda ukirabe n'ifoto iraboneka. Batabikoze uko tuzokera hiboze. W'intware zisezerana ryari? Intware zisezerana mu masesa. Abantu bitwa abakozi ba leta mubimenye, muvyumve, abene gihugu tukeneye ko bose batera imbere. Mwese murakoze, Imana ibahezagire, mugire umunsi mukuru mwiza, mwikura kuya. Mugabo batakoze nibaje kuryama, abatakoze bacaja kuryama, abakoze nabo mugende mwikura kuya. Imana ibahezagire.